umwana wa Miserika maskini ya Mungu arabaye imfuvyi na Sal-G umwana wa Miserika na Sal-G papa nawe uhari mama nawe uhari acarirwa nande cyo kumurondeza twaragejeje kurondera amafaranga ariko umuryango we uratwirukana umuryango wa Sal-G uri bakeneye ibitaramo ngo bakeneye ko amafaranga ngo avamo ngo wajya kumurondera tutuzori igipolisi cyo muri Tanzania ko muvuze ko uri muri Tanzania tumurondeze tumuzane balance umuryango wa balance ari bazi bavuze ngo ari muri Tanzania ubwa mbere niko umuryango wavuze tugende kumurondera bujyana Miserika ntiyarazi aho Sal-G terereze mumubaje Miserika waturi nawe yavugiye version ko ari muri Tanzania okay abaririmbyi tuje hamwe cooperative de musiciens turongo imbere na president wacu Cedric Bangi turaterereza abaririmbyi bararondera uburyo cyakora igiteramo ndavyibukiye sensibilisation bara umuryango uteye amafaranga naho dukeneye ndukeneye kumurondera sa mu Kirundo ko nyina ati naho dukeneye yego tuyibutse ko Sal-G yakundanye na Miserika aravyanye n'umwana bose ubona ba artiste bose ntibakiri kwisi bon nituzi ko twatakiri kwisi Sal-G navyo tuwuzi urumva nta makuru ya Sal-G ari clair 2019 nituzaho Sal-G ariko tuzi ko yagwaye ingwara y'umutwe kubera ko umuryango ubu udashaka ko abantu bavyinjira aho rero ni kibazo ariko urumva na leta na government niyo kwemera ko umwana agwa mu mporero umwana atazi aho papa we wari none ibaze nk'ikibazo ko turibaza je nawe nga n'abakuzi ba Active ko ari ibaze umuryango we w'amaraso ni wahe umuryango w'amaraso ni wahe nuko Sal-G ko Sal-G ndivyo ndavuga swat none bahari umuryango wa Sal-G ni bahari barahari okay sawa ndiko ndavuga rero umwana arajetse je shaka kumenya papa ari no mama aragiye barabirukana umwana rero arahaguruza ati je shaka kumenya papa hari murambwira tu byanka byaguna je nk'umwana yongiye kumurondeza papa Isaac TV bakunzi ba Isaac TV twasuye kwa ikaze mu biganiro byacu mu rutonde rw'ibiganiro byacu tubana tubazanira imisi yose murakoze cyane mwese mwamutwereka yuko turi kumwe namwe niturabarambire sindabarambire ntimundambire turambirane niko bavuga niko nkunda kubivuga by the way ariko murakoze cyane mwese mwamuturika yuko musupportinga cyane content zacu biganiro byacu turabona ama commentaire yanyu menshi kino giganiro ntigisanzwe ngoze tigira ntigisanzwe kubera nikiganiro twabemereye ko kuzobazanira tuzogaruka ku buzima ikiganiro nyine twahisemo kugikora inyuma yaha abantu menshi bamaze imisi batwidogera ati Isaac nawe ni TV online mwese aho mva mukagera murafise ingeso umuntu amaze kwitaba Imana guca mu mujako mugatanga kuvuga ivyiwe mukavuga amateka yiwe mukavuga ama rest in peace mukatwereka ko yitavye Imana ariko bakiri bazima ko mutabavuga narigeze kumva na Mr Champagne akora byidoga ati vraiment abarundi turafise ingorane umuntu apfuye umenga okay twese turabimenya yo pole Imana mwakire yo ariko bakiri bazima ntitubavuga camitamwe rero kugora kino kiganiro kugira turondere abartiste bamwe mwaho bagiye bari mu biki uno musi rero nza kwifashisha umwe mu basesanguzi beza mesha makuru akomeye cyane umukambwe yigeze no kuba no muririmbyi Imana ishimwe wewe nta kibazo yahuye naco c'est toujours là Mandela le père de mon Africa revolution peace go Africa aracariho ameze neza kandi n'umuanalyste mwiza cyane murabizi ko tumaze imisi tubwakora tu analyse utandukanye no musishaka nifashishe Patrick Pajo ni uno mustiye gukorana ikiganiro by the way duherukana mu kiganiro twakoranye tuko turasesangura ivya DBN kuza mu Burundi nibindi byinshi Pajo ndakura mu kije Zahag meze neza cyane kabisa amakuru y'imyaka je meze neza imyaka amezi nka 3 egeza micro ku munwa gato arabona bavuga ati je nibaza ko banyumva uko hariya ndashika neza cyane n'abakozi ba Isaac TV ariko dukwigana mwese bari mu Burundi no hanze turabona mu kije okay merci sana Pajo abantu barabizi abakuzi barakuzi yuko historique cyangwa se background y'umuziki w'u Burundi urayitahura ku rugero rwo hejuru cyane bivanye nuko wagiye uranadusesangurira ama generation ti haro generation zaba naba uro musire tugiye kugaruka ku ba artiste bahari n'abahevye umuziki ariko n'abashobora kuba baragize ikibazo uyu mwaka warabaye umwaka mubi cyane ku muziki w'u Burundi ndabivuga uko warabaye umwaka mubi uruhande rumwe warabaye umwaka mwiza ku rundi ruhande kuko urumva
mu gihe hari abari kwararira hari n'abari kwaratwenga mu gihe haba hari abapfuye hari abandi bari kwaravuka mu gihe hari abaryamye mu bitaro hari abandi umwanya bari kwararyoherwa mu mabwate numva nuko ubuzima bumeze shaka utubwire gato ducire mu mayange hari abartiste benshi bagiye baritaba Imana muri uno mwaka duhereye kwa Saidi Braza yitavye Imana muri uno mwaka Saidi Braza nta wundi yitavye Imana uno mwaka abo tutamenye abo twamenye na babiri mu kwezi Miss Erika tariki 17 Said na n'uyu Sam 18 urumva nabo abandi kumbure n'abantu tutamenye kubera iki aho tugiye kwa nyene kubera iki abantu tutamenya ivya ba artiste bacu kubera iki tutamenya ubuzima bwabo by the way kikango abari active turamenya naho bo bakera kubera iki tutamenya ivy'iwabo ariko tukaza kumenya abayitavye Imana hariho novuga ko ari imico itatu dufata imico itatu hariho aba artiste bari active active bizigura bahari bakora bari ku kivi tumenya ati yanditse iki kuri Instagram yanditse kuri social media yiwe yagize urugendo yatembereye aha yasohoye amasanamu azosora indirimbo ari muri studio ariko arakora ari muri ibi by'umuziki cyangwa bitari by'umuziki abo bamwe turabamenya muce wa mbere baririmbye uvuga bagezweho hari uwundi muco baririmbye uvuga batagezweho tumenya bari mu makaraoke tumenya bari mu muziki bavuza icorangisho tumenya amakuru yabo ari umugwi ba some of mix bari barimo indwi kundwi tuvuga ati okay uyu arafise karaoke arafise band arafise aho aja kucorangira bibaramwikora ko muri music live abo turamenya tubavuga cyane ariko turamenya ko bahari y'umuziki hakaba nabo bandi babikoze kera baca barabiva imyaka ya kera bakiriho hariho bakiriho babikoze kera bakiriho ubona mu myaka 3 arakoza agateramo cyangwa arakoza indirimbo akabivamo kandi canke araje mu Burundi kuramukanya ubu mu gihe yagiye hanze tukazova ngo umurindi wa kera yatashe yaje kuramukanya tukamumenya tugasubira tukavuga ivyiwe ariko akiriho afise nk'imyaka 70 80 50 benshi turabazi abaririmbyi nka ba Africa Nova iyo aje turamenya ko yaje arashobora kumara imyaka 5 adasohoye indirimbo arashobora gusora mu myaka 2 agasora rimwe abo turabamenya ko bahari ko ari bazima ariko kenshi tuza kubibuka iyo tumvise ko bagira basohora ikintu nyuma y'imyaka 3 n'itanu ko agira aze kuramukanya avuye muri Canada aze mu Burundi turamaze kumenya bahaga ko bagira baze bahaga wewe nta ndirimbo nyinshi ariko gusora indirimbo ziwe za nyuma muri 2012 uri kwikanya wiwe yise 20 ans de silence umva imyaka 20 y'agacerere yasohoye album mu mwaka wa 2012 ariko nikibuza ko aje mu Burundi uhora mubona mu biteramo bimwe ukumva aravugishije abantu ama interview mu biganiro ukumva ariko arakora ndafise n'amakuru ko inyuma y'igiteramo cyo gutanga udushimwe bise bahaga music award Cooperative de Musique du Burundi yakoze hariho n'indirimbo ishobora kubiri kuri ahogwa nshasha yabahaga urumva ivyo rero n'ibintu byo baririmbyi bakera kubera iki batinjira muri circulation y'abajene bikige kubera umuziki wabo kiri muri system ya kera sindavyibaza cyangwa n'ukubera urwaruka rw'ubu rutamuzi bahaga rugurukana ba dramati n'abantu nikimenyamenya hariho n'indirimbo ya Africa Nova featuring Mbidata barahari bariko baragerageza kwivangana n'urwaruka ariko nk'uyu Mbidata nuvuga ko ari umuzukuruza mu muziki wa Africa Nova urumva rero hariho n'undi muce w'abantu bakoze umuziki baca barabiva barahagarika barabivamo rero amazina ni kumvo nyinshi cyo kuba yarabihagaritse kumvo turaza kuzigarukako bakunzi ba active n'ibindi bikorwa vala bakunzi ba active ndibaza mwavyumvise ariko adusisangurira imice kwanza tutahura imice y'abaririmbyi uko imeze hari abakera hari abubu hari abakera bariko barakora hari abakera babihevye hari abakera uno munsi tugira tuje gato direct urumsoza kuba direct cyane muri ibintu tuza kuvuga uno munsi kugira abantu ntibazodushinze bavuga gushinja ntibazodushinje ngo mwebwe mwama muvuga abantu baritavye Imana zina abartiste bamwe icambere mwomenya bagize ikibazo cyo mu mutwe
like uvuga ati basaze gusara mu kirundi nikivugika ariko bahuye n'ingwara yo mu mutwe n'ingwara voilà ingwara yo mu mutwe bahuye n'ingwara yo mu mutwe kandi hari n'amakuru avuga ko bashobora kuba byavuye mu muziki turaza kubabwira uno munsi ariko kandi turaza kugaruka ku artiste ku baririmbyi twavuze abaririmbyi bitavye Imana ariko turaza kugaruka n'abaririmbyi babihevye tutazi aho bari bamwe tuyumvira aho bagiye barava ariko ibintu vyaciye byigabura mu migwi ibiri hari abavuga bati harababihevye cyangwa se bariko baritaba Imana cyangwa basaze kumvo za stress ariko none bavuga ati no si stress ahubwo ni depression bakuze bari active mutwumve neza depression stress ibintu bibiri umenga biraduconfusinga gato biraducanga Partage uri umusesanguze mwiza canke se urakurikirana ibi bintu neza canke se ururimi rw'ifaransa rutahura neza depression niki stress niki kugira twinjiremo reka nsaba imbabazi abakunzi ba active ndagoya gahiri ndafise grippe n'ubu ndafise papier mouchoir ntacyo barabibona yego sindi umuhinga cyane mu bya psychologie ko depression stress biri mu bya ba psychologue psychologue ariko mu mashuri nagiye ndiga canke aho nagiye ndaca iyo umuntu afise stress ni shock agira ku mubiri canke mu mutwe byerekana ko hari ikintu kize kumumerera nabi kimuhungabanya rero stress na depression sico kimwe depression ni irakomeye cyane kuri stress nk'ubu jewe ndashobora kuba ngira nkore examen cyangwa ngira nje ahantu bagira bame akazi kubera numvise ko ngira nkore ikibazo cyo kuronka akazi acha ngira stress ishobora kuba isanzwe tu irasanzwe ngira stress y'ahantu ngira ninjire baza kumbaza ibiki akazi ndaza kukaronka cyangwa ndaza kukabura acha ngira stress ariko mvuye aho hantu bigahera ndashobora kuba mu kanya gato mfise habaye ikibazo cyuko mbuze kumbure irasiyo yo guha abana ikintu nkeneye ubunyene nkakibura gaca ngira stress nakironka bigacabira cyane nawe ntokironka ni maze kuvuga ati byaheze naco baye nkironse nta kundi stress igahera ariko rero depression ni mu gihe shobora kubandanya hari ikintu cyaje kirambuza amahoro ntagicira ko umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose hamwe vuga iki kintu koko nibwo ubuzima bwanje bwose ubona ko buhagaze ndabuza umuvyeyi iyo mbuze umuvyeyi arabaca bagira depression ariko abandi bavyihanganira bakaba hari undi ashobora kuvyihanganira mu munsi umwe mu misi ibiri indwi akabibamo akavyakira kumwe ni depression ni affaire yo kuvyakira avyakira gute hari uvyakira ugasanga biramukomeretse mu mutwe aha abahinga barazogira ama commentaire canke uzorondera umuhinga muri mu psychologue akubwire aje en profondeur akubwire cyane rero depression umuntu ashobora kudeprima rero bivuze ngo aradeprimye ntihagere uzawumva ngo agufise ingwara mu mutwe rero muri depression stress cerveau ntijyamo muri stress ariko ibyo nzi aho ngeze ubumenyi depression cerveau irakorana ashobora kugira ihungabana ry'umutwe mu bwonko agahungabana akamererwa nabi bakamutwara kwa muganga sawa bakabaniwa n'imiti yakanywa bwana Partage dufashanye gato sinkunda kugaruka ku bantu bitavye Imana ko urumva ku vyubahiro byabo turifoto twilimite nkuko namana bivuga imisi yose turavuga abantu bitavye Imana turilimita kugira ico tubavuze ko kinini ariko tushaka tugaruka ku artiste biwacu bagi baritavye Imana utubwire umugwi cyangwa se ibishaka gusa ni bibiri muri na kimwe muri bibiri stress depression Miss Erica ariko avuga ibijambo byinshi mu byamwitanye ariko wowe wibaza yuko ashobora kuba mu hagati ya stress na depression ashobora kuba yarahuye n'igiki cyane ngaha reka duhere kwa Saidi Braza wewe mu Rwanda wewe yarigeze no kugwara mu mutwe yagize cyo mu mutwe
gusara bijya twita gusara yaragize ikibazo mu mutwe baramutwara ahantu bamugororera bamusura baramutreta arasohoka ameze neza miserika nawe nyene uravye yarabaye mu bihe by'ihungabana ko ubuzima butameze neza iyo umuntu afite ubuzima bumeze neza arahungabana mu buzima na depression irashobora kuza depression irashobora kugufata ko wabuze ukuntu uryama wabuze ukuntu ufungura ubona uti ejo ariko beserika ari mu artiste bavuga yuko babayeho neza ndacavuga kuri Sedi Braza okay kuri Sedi Braza urabona ko ubuzima yari afise menya ko Sedi Braza yari baririmbyi bahagaze neza mu myaka ya 2004 5 album yiwe ya mbere kore muri Tanzania irimo twiganirira irimo wenda irimo yarakoze indirimbo z'igihugu umuntu ageze ku rwego gukora indirimbo y'igihugu tariki ya mbere mu kwezi nkijya ivuga ku independence hama ni habe reconnaissance gutahura intererano kumushimira uti umuntu yarakoze igikorwa cy'igihugu itariki imwe mu kakaro yamivuga iyo ndirimbo ni habe hariho reconnaissance uyu muntu abona ko bamutaye okay bikabona ko hari igihugu yaririmbiye yakoreye camutaye okay bigatuma le rejet muri psychologie ayo tutundu sindavuga roger kuca kumengo ni ntakiri mu baririmbi bamujugunya bashyize ku ruhande abana bariko baruka bakamucako byose biramusubiramo ndashaka kuza kuri we ivyo yakoze kugira ngo turabe mbega Sedi Braza arashobora kuba yaragize ikibazo cy'ihungabana ubuzima bwiwe nk'umunyamuziki arashobora kuba hari ibindi byamuhungabanije tutazi ariko tuje mu by'umuziki tugwe mu muziki je nova ko mu muziki Sedi Braza yararonse ihungabana kandi naho umuryango yabaye muri yaronse umufasha w'umugore bajana kuba mu Bubirigi unyuma baravana nabi araza mu Burundi akagera igihe yanka no Burundi akavanga no munyarwanda yaja mu Rwanda akavanga so munyarwanda ngo no mu Burundi bikamucanga akaja gasaba kaina runyonga ngo je n'umunyengozi munyimukaza wumva ngo jewe ndi mu Bubirigi ibyo byose birakwereka ko iyo myidogo cyangwa icyo kintu cyo gushaka kwerekana ko jewe sindaha birakwereka ko atagihagarara agifise ibyo bintu birakwereka ko umuntu afise ikibazo ibyo byose nje ndavuga ko na Sedi Braza urabona ko vyari mu nk'ivyo byamuhitanye navyo bishobora kuba birimo bavuga ko yahitanye n'ingwara ariko iyo ngwara ashobora gusanga yatanguriye ngaho abantu ni bamubaye hafi bamumvirize ariko bavuga yuko nibo bashaka kunyigiza ivy'iwabo rimwe na rimwe abartiste benshi aragira ikibazo akireserve tuza kwibona mu mapartier aza gukurikira ahasi baza kubona abartiste bamwe bashobora kuba bafite ikibazo n'ubu tuzi ko bafite ibibazo ariko uri imbere yiwe agurika ko atakibazo afise ivyo bintu mimba we wabibonye ni bimwe mu masinye inyifato iyo nyifato yo kwerekana ko umengo nta kibazo ufise ariko wewe wakibonye ko gifise cumwegera rero kuko wewe ababona ko iyo bariko ari sesera gafu bamufata nk'umustar nk'umuntu yakoze amateka nk'umuntu mwiza nk'umuntu w'akarorero acavuga ko atamerewe neza ukibona ko umengo hariho ibintu bitagenda neza ubwo cyabona ko umengo ashaka kwikumira kubinyegeza kwifukafuka ari ukuntu yifukafuka niko afuka biguma bigwira rero naho rero ikoza sibo wewe kubinyegeza utabivuga wewe nta kibazo ikibazo ni mwebwe ni twebwe twabibonye twabonye izo nyifato uko mu psychologue arashobora kuzidetecta n'ingoga kuruta nawe ugiye kutajewe ivyo rero tutaraja ku bandi artiste tubibaze ko ndago turakora analyse na Drizzy turavuga ati ibi bintu bishobora kuba bifisemo n'uruhara na Amical des Musiciens tubibaze media ubwa mbere ishobora kugira ubushakashatsi ikabatuzanira kuri plateau n'ibitiko turakora ngaho ariko ravuga ntaje uri kuranyumva n'umuntu ariko aranyumva aje ujya mu muhungu ujya mugabo Partage ariko aravuga aratumbereza neza ibintu ariko aravuga biri sawa cyangwa arafise ikibazo ujya Isaac ivyo ariko aravuga ariko bivuga neza ashobora kuba afise ikibazo cyangwa arafise ikibazo afise cyashobora kuba ari ikibazo iki mu bibazo bitatu yovuga hariho kimwe
atokubita swata. Okay. Ivyo vyose none bikorende bikore mwebwe bande cyangwa bikore amikale amikale irafise na cooperative irafise ubwo buhinga bwo kubakoranya bose kubatorokanya kumenya aho bari none babishoboye ahubwo ma radio kujye muhora mugira ba descente kujye mutumira batumire wahora hehe kutagisora indirimbo erega aravuga arakubwira rero ugasanga akubwira rero munyisha kubwira ntiuza kumumva ko umuntu afise ikibazo. Okay, sawa tugira bigufi kugira abantu batahura icyo twishaka gushikako. Turavuga Miss Erika nawe Miss Erika bivanye n'ingene mibereho yiwe umwaka uraheze ari indirimbo mu kwezi umfashe ikintu kimwe urasibwiye neza ati kujya kwigunga kwiyugarana kwinyegeza bavuga ni showbiz ariko ntibamenye ko ikora batera ikibazo birashobora gutuma bagira ikibazo cyo mu mutwe cyangwa bakiyahura cyangwa bakica cyangwa bakagira ibindi bakaja mu biyahura mutwe bakiyonona mu nzira badatahuye bonyene. Ariko kera siko byari bimeze Page, kera siko byari bimeze. Cyane kuvuga iki ama collabo y'abartiste benshi kera abartiste benshi wasanga bari mu migwi, wasanga Fizo ari kuri hana Vara Night Club ari kumwe n'abasosoke bande abartiste bari bafise ahantu henshi bahurira bagasangira. Uno munsi hari ama collabo bakunze bari active ndaza kwaho umwanya tufate amasegonde maki turabe anayo ma collabo murabe ama collabo yagiye arakogwa kera tuyaheruka kera cyane vraiment reka tubahe umwanya murabe ano ma collabo hama ngaruke tumubaze Page ama collabo ko tutakiyabona yagiye. Active mwazibonye Page izi ndirimbo zagiye tukizibona kama Mandela, Amani, Amahoro, Sinziki, Independence ibintu vyagiye nitukibibona muri iyi myaka kabisa. Umwe wese na gatikiyo umwe wese yigwanira gatikiyo nico mpamvu ubona bariko bari kugungera. Je nibaza ko uno munsi hariyo ico novuga ngo dushaka kuronka ama donc kuba aba influencer twenyene nka jewe fate nka Dramati fate nka Mukombozi Bifesi abagezweho bakora collabo z'abantu babiri batatu usanga ari projet y'umuntu umwe akabahamagara naga collabo kandi siza collabo z'inyungu rusange tuvuze inyungu rusange izi ndirimbo ziba kuri independence izi ndirimbo ziba ku mahoro tugwanye ibidukikije izo ndirimbo tugwanye sida nitukizibona tugwanye inzara izo nizigihari ariko hashobora kuza collabo ya Dramati y'urukundo inyungu yande y'umwa Dramati yabimye kuba ije kuri account yiwe aronka ama views ariko ubu niko kandi bindira tugenda bukiye ibyo aho bigeze rero ubu bigeze ahantu urabona ko bitangiye kuja mu nugwa kuko Dramati avuga ati jewe nasanze narihenze kumufata nani Bifes kumushira ruhande yanje ndamugira umugenzi nasanze bijya biratari byo ahubwo ndukwiye gukundana ahubwo umwe wese niyipambanire kugira umva ko ari kibazo ni kibazo ariko niho turi niyo myaka twigeze niho turi oya siyo myaka kuko izi ndirimbo turavuga nk'izo kera cyari cyumviro cy'umuririmbyi ariko nico bicimviro cy'umuririmbyi kwizo ni programme z'igihugu ni programme z'igihugu zari programme z'igihugu mu bisanzwe zari ko programme z'igihugu nk'ijya Amani yari programme ya Natasha niko ndakubwira kama Mandela ari programme yandi yari wanje na Edika Moso twari ceje na Edika Moso turiyumvira tudufite paka promotion tutika dukora indirimbo ko Mandela yitavye Imana duhamagara abartiste bagenzi bacu dukora indirimbo ya Mandela ariko ivyo ntibiba ku muririmbyi siwe yari kubikora ko Mandela ni inyungu rusange mu patrimoine international uko zitahari izo ndirimbo nivyo ndakubwira ubu tuko turakora kuri business ndakunda ku Page canke bajya ba Dramati n'abandi bakora ku nyungu yabo personnel iri ni page Facebook yanje uko ijya nk'umuntu nayikora nk'ijya ya Amani
izokoreshwa n'igihugu hakuko ikoreshwa n'umu artiste ugasanga umu artiste yarondeye baje barindi bose yabarishe ariko wewe igihugu nikizomuroka ahanyene arinze kubidukikije ubushikiranganje bw'ibidukikije buzoyikoresha barabashimiye none kandi ubushikiranganje bufise budget bufise amafaranga bworondeye abaririmbyi bukabashira hamwe bukabahemba bukabakoresha rero uno munsi nibikiba nibigishoboka n'abaririmbyi arabaririmbyi no munsi n'amakosa y'ubushikiranganje peut-être n'amakosa ubushikiranganje nabwo nyene mukora amakosa niwe niba urabimenya uzi ko umuririmbyi ashobora kuvyuka kiyumvira amasuje nkayo agakora mais n'est pas ça umuririmbyi nashobora kwiyumvira yego aravyumvira ariko muhe amafaranga muhe akazi wewe akwandikira iyo ndirimbo kuko ndazi indirimbo nyinshi ziri ngaha ama ONG ama société ama association aho arondera ariko ubu bagatanga amahera bagati je nandi ariko ikibazo gihari paje uracuzi ukibazo gihari naho amadiraza aza kuri 2 3 4 5 kabirahetse ariko kandi bahurira muri studio bakaririmba bigaherera ngaho kera tugaruka kuki ya depression na stress bwabumwe hahantu basi uno munsi kera ugiye ahantu wasanga iligara y'abasani basi nubona leave me alone wasanga bari mu bwiza bicaye like ajya maligala yabo arafise ingena bagabanya stress na depression sindavyibaza ajya maligala yari ugabanya stress kuko ajya marigara kera ni ajya marigara nukuraba bajya barabagwarurunganwe nukuraba mbega bakuru abajya batari mu bajya marigara bari heye bari baratakaye nabo nyene ariko bacanco amisi bande bose bande bari hamwe nabo nyene ariyo erega bino ndabwira ifu kuraba erega nabo buno munsi bari hamwe bari hamwe abuno munsi bari hamwe yego bari hamwe gusa nero rwaracana mu nukura gusa hari ama generation atari bakuru baba buno munsi no tuvuga ko batakira umuziki batakaye nazo turarondera mbega barihe urabye bacacu amisi bakuru babo nabo nyene bari heye bari mu aho tutazi uno munsi twovuga ngo bakuru baba dramatique cyangwa batanga umuziki baba dramatique bari heye ni bishaka kuvuga amarigara ba dramatique arahari dramatique na Mona na Bifes ari na DJ Zenobino ba Zenobino ba Phil Bice bafisaka agakruka ugiye handi uzosanga ba mukombozi bari kumwe na ba DJ Pro bari kumwe na bande ugiye handi uzosanga donc ajya maligara rero ntarahera arahari ariko ikibazo nuko batiyumvira kuririmbira hamwe bose ego okay bakuzi ba Isaac TV mwavyumvise aba artiste tukira tubabwire rero uyu mwanya bijya twabivuyemo vy'amaligara vy'amatimu turaza kugaruka ku muti ati mbega bokorigira birinde ama depression n'ama stress kuko nimba hari ikintu giterana stress umuziki uraterana stress tugerageze tubwire aba ubuzi butera stress na depression cyane ubuzi busanzwe ubuzi basi buhura nizo ngorane kenshi ahubwo no kugira hagiye w'ivyonzi ama domaine nzi cyane ama domaine menshi akunda na stress na depression nka mesha makuru nka mwebwe nimukunda guhura na stress amesha makuru kweri ki badahura na stress amesha makuru kwa amesha makuru n'abantu deje bakunda gusoma iyo ufise umwanya ubwonko bwawe uko burakora ama recherche biki usoma ibitabo ama recherche uri muri casque y'umuziki umuziki ni antidépresseur umuziki abaganga barawutanga nk'impanuro nk'umuti utuma umuntu atagira yirinda stress depression ariko kandi indi domaine nuko kuntu twebwe nk'abenshi makuru dusanga turiko turaganira n'abanyagihugu tujya mu radio kuri tele kubaza ibibazo usanga tujya turatuma umuntu ubwongo bukora neza urondera ugumutari hamwe mu mutwe iyo uri hamwe mu mutwe ikibazo kimwe ugitaka umwanya niho hava kwiyahura kidahari kibonetse ugasanga ni depression ragwa niyo mpamvu je nibuka umupsikologe yaraho yavuze ati ndatangazwa n'umuhungu akundana n'umukobwa ngo ubwo ngukundanye n'umukobwa umwe ngo urafata umutwe wawe ukawushira kuri umukobwa ubuzima bwose ukamwibohera kuko ubona ati niwe ubuzima bwawe bwose agiye
tayari bya bimva ngo muri yahuye ari yishe nibyo birashoboka ari nkabigisha nabo ntibakunda guhura cyane n'ibibazo bya depression abigisha afise abane jana 200 30 imbere niyo mpamvu badasaza we sese kabigisha nk'umwigisha nk'ingishije mu wa gatanu naba ndamubona jene urumva kwa mbere ariko ariyumvira niyo mpamvu na page atasaza kandi page wowe warageze kumuririmbyi page warageze kumuri depression yaguhitanye no musaze umuririmbyi nseva umuririmbyi depression yimuhitana nk'umuririmbyi nibindi ahura nabyo depression iza ryari mu gihe atakiri kuri yo top mu gihe we ni wavuye kuri top mu gihe atakiri mu star we waravuye kuri top je sinigeze mu musare kubera muziki siyo yari objectif yanje siho wabigiyemo utunko siho nashize ubwenge siho nashize umutima wagiye nko kwijoyinga kuko ndahashize umutima ntashira ubwenge ntashira inoti nkavyambarira nkagira ya ngendo nkagira ya mvugo nkagira kwa kunera abantu bose star umunsi byoheze bas naho rero ubona bamwe batanguye kwigunga urabye nkande nka kiri kuna daboje hajya ubustare bwabo bihenze bugahungabana boca bagira urabona nkabajya icyo no bahanura uno munsi ni bemvestise mu bindi baje mu domaine amafaranga bari bararonka bayashire mu bindi bafate bakora umuziki panda 20 ans 15 ans bacha bivamo bachi bagabanya kariro kuko batagabanije bonyene bizoba payu naturellement bizokwigabanya kuko umuhaza abantu sinzi ko ntahuye bo batagize uruhara mu kwigabanyiriza speed barimo isi imibereho umuziki la nature izobagabanya bo batabishaka okay bisigura rero ko ahakorero isi canke na nature canke kandi bigabanutse batabishaka baca bagwara baca bagira depression uja wumva ati kiri kuyitekana ubwoko rero bwa stress canke se ubwoko bwa stress butegwa na depression mu muziki je nabugabuye mu mico 3 page umuce wa mbere ariho kubura ifaranga mu muziki biratuma uragira stress bikamutwara no muri depression uraza kumfasha ko shobora kuba navyihenze reka tugumaho nyene kubura ifaranga uburi ifaranga baremenyereye kurironka uri kura hahandi sibirwe nako atahandi ufise hari n'abafata umuziki bakawufata nka business yabo by the way rero mugihe rero imwe rudende aho rero uyabuze bica biguhitana ucukira ikibazo ucuhunga ntibiguhitana ucuhungabana depression guhungabana voilà uhungabana umutima ucuga umushuha n'umutwe umubiri urahungabanya icya kabiri kubura hit gusora indirimbo ntivume bira stress abaririmbyi ku rugero nto kugira biratera stress ntibitera depression bitera stress bashaka kumutera depression kuko urashobora kugerageza iyindi ndaza kubwira aba artiste uno munsi birase kuri ndaza kubwira aba artiste ucumbwira ubwoko bwa stress bafise cyangwa depression ndaza kubakubwira rindira ucumbwira ingene bahagaze bo ariko wibagiye ko ntari umuhinga mu bya ntari mu psychologue ntaco bivanye n'imyidogo yabo udufashe kudutahuza ati abashobora kuba bari muri he angle ahubwo babivemwe watangura ibi binavyo rega dushaka kuba dufashanye kose niyo mpamvu ino kino ganiro nibacyumva n'abafana babo babataginge bavuga ati ngo kwanza ngaha ibintu vyumvirize birakuraba sawa ubwoko gatatu bwa stress butera depression kugira isoni y'ubuzima afete yamaze kuba umustar kutitahura n'ivyo ubaye mu munsi voilà wowe kibaza ngo uracari umustar kandi byaraheze cyane ukikanga kuri umustar kandi utariwe arabikanga je ukajya karirimbo kanje nasore nakabonye je kuri TNB nibonye rimwe kabiri baranzi isi yose iranzi voilà agatangura gukasa kuri la bisi nashaka gutona kandi muri bisi hajya bamutuye n'amahera afise aratangura kwiza arigira ibintu agengo kwa Kmas dawa mwambike ni 500,000 ugasanga rero cyangwa udufaranga turamupayukishije ugasanga bimutwara muri depa jeshaka rero mvuge ba utamje kubitahura niko tabitahura nawe arifuba dutahura jeshaka rero utubwire cyangwa ndakubwira aba artiste list y'aba artiste hamucu ucumbwira aba artiste bari
ni stress ni bigira depression abastar batari abastar bafise iyo complex ni complex ikira bagora canke niki n'abartiste ni nayigabuye ni migwi 3 abartiste bariko barakora ariko abamizisienne bariko barakora ariko bari mu myidogo myinshi tutazi ko bari mu depression tutazi ko bari muri stress cyangwa iki bashavuriye abantu uwa mbere reka nkakwanya urashima reka bavuge bose ucumbwira ati uyo tubwira tuvuga babiri batatu cyangwa umwe turabe wanditse kuko bavuga bose okay hariho umustar itwa Mo Melody Mo Melody yari muri Master Music Record ubu ahora akora akazi ko guteka musanzwe uriya niyo yari métier yiwe Mo Melody yararirimba akaongera akaba n'umukwizini agateka rero Mo Melody peut-être yabonye ko umuziki we naho yaguma ashindiriye wanje bikoranza akazi umwanya kuranza umwanya reka nirondere inoti nzoza peut-être n'investisse yahisemo neza guhagarika jewe nibaza ko yahisemo ariko naragarika aho rasora kamwe uyo ni sawa ariko uyo nakeneye kuba umustar cyane umuziki aho keneye ko tumenye no munsi mu guteko afise naga platform kuri YouTube yigisha abantu byo guteka Jadix Jadix wewe nawe yari muri Master Music niwe ariko aridoga yuko bamwivye Birman Boy kuba bakiri kwa voilà avuga ko bamuje Birman kandi kijya yarazi yuko kizomutoboresha kizotuma like amenyekana ariko ntivyakunze nizo mukiramo stress na depression oya nta stress afise ahubwo nakandi nta depression afise ahubwo wewe ni buzz ni bya bindi okay urashobora gukora buzz nifate igutera stress sinda mwegera nabe eta ari mu brainer nidushaka rero kuzobavuga barapfuye bazi batubwira ivyo barimo tubwire impamvu eta yiwe eta ari mu munsi ni ukwereka ko ari muri depression Shinobi kumbe ni hatari korogo na kajagari it was too much ukiva muri Master Music barakuze naga team kabo ari babiri Shinobi agiye nawe sinzi kabisa Shinobi aho yari kabisa ariko none ngubiva mapfuye tuzovuga ngo rest in peace sinzi Shinobi chonzi yarigeze kugwara yavyuse ari nyamwema afise ingwara yo kurukoba apana uri kuravuga nuzenya ariko aravuga King Plat King Plat we n'umunyamwema namusi King Plat Shinobi black Shinobi black ubu akuze ujya yarafise kibazo cy'urukoba uwo muzi afise ponzize bon sawa hariho bien frima kirato naronse kinwiriye waguma yidoga bien frima arasora indirimbo ni muyivuza bien frima rero ntarigane mu turavuga babona ko baraba star bo ku niveau yo hejuru ariko afise ikibazo ashaka afise ikibazo unuba ariko aravyikanga ko ari aba star taraba afise indirimbo nyinshi ibaza ko izo nyinshi abarundi bose bazizi ibaza ko aho aciye bamuzi c'est ça ariko urumva aguma yidoga ati je murambanira ko afise ikibazo kandi mutaravye neza bamwegeye nukuri turakunda abartiste bacu uriko natwenga Isaki umesha makuru natwenga ariko aragira ikiganiro oya je ndiko je menyere kwitwengera mabitwengeje none kujya kunaguma yidoga ni problem bashobora kumutera iyi afise teno vuga ama pensée atari positif négatif izo ni signe déjà za dépression kwa psychologue atagikozwe arashaka kuzogira ikibazo ko umuntu agumya mu myidogo ari mu kazi ariko akora ntibigenda yidogera abantu ça je ni signe de dépression Mr Champagne changanya oui changanya cheza la champagne ariko arakora ariko indirimbo ziragenda rimwe na rimwe ariko ishavu rya mari gihande nyene yamayidoga ku social media mbaga ashaka gusora indirimbo yitwa Ndo byangu urumva ariko Mr Champagne rero wewe abikora bishaka
abikora arafise impamvu Mr Champagne wewe biragenda biragenda biranafuma wewe n'amavoyage wewe ni sawa amafaranga akagenda muri Tanzania akagenda muri Congo akagaruka agasinya amakontra n'amazebra okay Black G wewe ahubwo yaronse inzira yo kuvuga ibintu biri negative ariko bimushikane muri positive inyungu rero yiwe ikiba positive mu mufuko economiquement voilà Champagne nibaza ko wari sawa nta stress afise nta n'ikibazo bifite bambika saga gang abiri muri piste wo mutambe ni mitinye Black G aussi nimubona nibaza ko ari quelque part ari isolé ariko Black G muri babandi bavuga ati Black G nafise mwidogo ati umuziki wa Swahili Nation mwarawutaye nyuma cyane bavuga igiswahili bavuga igiswahili mwarabataye ariko mu 2007 2010 yaravumye abarinzi barimba igiswahili barimba indimi zo mu giswahili basuki bavuze igiswahili farasa rimba igiswahili zaragenda ariko ubu mengo utari urinzi igiswahili mengo atari fari aza kumashira ngafata benshi barimvye igiswahili ntigisubira kuvuzwa rero nkabaje batazi ikirundi badakompoza ikirundi cyane bacagira ishavu bacagira iyo midogo bije n'igihe bamaze badasohora n'igihe bamaze tutababona bari hehe bari enfermé quelque part bari isolé bari muri solitude izo ni signe zukumengo bari ahantu nyene bari neza Shani Queen Shani Queen uramubona ariko araza agatakara wewe Shani Queen novuga ko turamubona kandi turabona ko nawe azomera abantu bari kumwe entourage yiwe hajye tuba tuvuga ibintu byinshi iyo umu artiste akazi k'uburirimbyi atagakora cyane ariko ugumubona ariko kamubona kenshi ari mu mibare ari mu nzoga ari ahana hari mu bintu ucubona kumenga ukashobona umengo situation twari tumuzimo kera sikwameze uno musi ari muri ibi Shari Queen tumuheruka kumubona ukije gihavuga ko atabyaranye na Lolilo niyo musi twabonye Shani Queen ahitinze mu murondere no musi kandi aba bose turavuga mu barundi ngo tumenye impamvu ejo ntizoba posting ngo rest in peace vraiment turazi baririmbye benshi bari mu biyayura mutwe banywa ibiyayura mutwe ko ntitubabona gutyo tubona azarani tubona menya turabona bari discipline bazinywa tukumva ko batashe ariko n'abandi twumva bati ni batashe twumva ubuzima bwabo bwamukereye ko twumva yagize after twumva rero hari abaririmbye bamwe ucubuti yaragiye mu yayura mutwe yaragiye mu kaborego yaragiye mu nzoga uyu muntu kabisa afite ikibazo umwegere afite ikibazo ibi rero birakwereka ko ubuhengiro umuntu yaciye ajamo yabonye ko umuziki biko biranga cyahungira mu bindi bishobora kuyo yaragushye mu kaborego ibyo hari ikibazo voilà ninda barokora tuza kubishika barokora ngaha ni hinde tuza kubishika ni muhimbi tuza kubishika mu bibwira aba fans spokesman ariko uko nari ndabyiteze siko nabisanze spokesman yari umuririmbyi yaciye umujournaliste ariko yaranabihevye by'ubujournaliste ubu ari he ahubwo ari he nyeri tubazanye spokesman ari muri media kandi ari agira icyo bita communication marketing agira advertising ibi drizi niwo bita yagira kuri na mariage yagira communication je nibaza ko par contre spokesman yagira kuri na mariage nibyo ndavuga yari umumesha makuru yari umuririmbyi kandi navuba yararirimba akaba afise na platform yo kuri social media akagira n'ama evenement ariko ubu yarabivuye mu byose nibyo ndavuga rero igihe yanonsa ko agira mariage après 2 mois 3 mois twaramubuze ari hehe spokes mariage twaruguriwe na groupe ya cotisation na commission itegura mariage na comité yayo où est-ce qu'il est twamenya aho byapfiriye spokes gutera ikibazo jewe spokes sinambona mu kibazo mu muziki mu journalisme ahubwo mu buzima busanzwe muri yo engagement yaragiye mu y'urukundo ashobora kuba yarahuye deception yo muri mariage acagira icyo bintu vuga depression
abo ni bamwe mu artiste abandi ba artiste uzi baguma bidoga ku ma social media bashobora kuba bafite ikibazo mu batubwire muri commentaire hama turaza kubagaruka tujye ku mugwi wa kabiri